Niteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino cane ariko n'ubundi tukaza kugaruka kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Nabaye kaze rero mwese mu kurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza yoba abari ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko umanuka buraruko uburengero abadukurikirana bayerere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabakengurukiye cyane. Ni benshi bumva cyane amazina agenda aravugwa n'abategetsi batandukanye gushika naho umukuru w'igihugu abagaruka ko mu madiskuru canke se majambo abariko aravuga mu birori bitandukanye canke se mu biganiro n'abamenyesha makuru. Abo bagabo n'abagabo babiri aribo Pacifique Ninahazwe arongwe ishiramwe Fokode irenenda gateka kazina muntu ndetse na Bob Rugurika arongwe ikinyamakuru RPA gikorera mu buhungiro. Aba bagabo ngo nabagabo baba bafise amakuru menshi kandi adasanzwe cyane kuba biriko biravugwa mu mugambwe imbere CNDD FDD be no ku bategetsi batandukanye. Hari n'amakuru kandi avuga yuko hari n'abategetsi batandukanye ubwabo nabo bitangira inkuru zibiba biriko biraba mu bisata baba bajejwe. Iyo wumvishije amajambo amwe mu bategetsi bo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bakoresha mu kwita aba bagabo abenshi babita abansi b'igihugu abandi bakabita inyanka Burundi. Mu gihe kandi abatabarijwe nabo bavuga ko aba bagabo ahubwo bakunda igihugu cyane gushika naho wabagiriye nabi bamwitura kumutabariza. Akarorero ka hafi ni uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 kuri manda ya mbere ya President Vice Ndayishimiye gishika ku butegetsi ari we Arengiyome Bunyoni. Uyu numwe mu bantu babateze imitego myinshi mbere aranungika abakozi benshi kubahiga gusa ni bamwe mu bantu bamutabarije agifatwa ubwa mbere gushika n'ubu ubuzima bwe bukaba bukingiwe. Hari kandi n'amakuru avuga yuko hari bamwe mu muryango kwa Bunyoni canke se mu yindi miryango y'abategetsi batabaza aba bagabo babiri aribo Pacifique Ninahazwe ndetse na Bob Rugurika cyane iyo babonye ikibi kigiye kubashikira yoba ababahemukiye ndetse n'abatarabemukiye bose ntako batagira mu kubatabariza gushika naho batabariza n'abakozi b'iperereza baba barakoze ibikorwa bibi nko kuboreza igufa abandi ariko bobo bakabatabariza batagendeye kuri ivyo byose gusa bakibuka ko ico bajejwe arugwaranira agateka kazina muntu. Abagabo rero nibo tugiye kugaruka ko murano makuru. Reka dutangure kuri Pacifique Ninahazwe. Pacifique Ninahazwe numwe mu barundi bashinze amashiramwe aranira agateka kazina muntu. Ishiramwe giwe yagise Fokode, Forum pour la conscience et la développement. Iri shiramwe ubu rikaba rikorera mu buhungiro kuva Pacifique Ninahazwe arokotse igitero cyo kumugandagura cyari cyateguwe n'urwego rw'iperereza mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ibi navyo twarabigarutse ko gusa wipfuza ivy'inkuru navyo wonyarukira kuri iyi shene ngaha iyi nkuru iriho. Muri CNDD FDD bakwiragiza ibihuha ko uyu ari nyanka Burundi umwicanyi inkorabara n'ibindi bitutsi bipfuye nabi ariko nta mazina y'ivyaha yakoze batomora aho yabikoreye n'igihe vyakorewe. CNDD FDD muvumagura kugira imwankisha Barundi kubera mabi ashira habona akogwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD cyane n'ubundi babategetsi badakunda umuco barimwo. None CNDD FDD ngo ntako isha yokora kuko biramaze kugaragara ko Abarundi bazi ko ari ukumwambika ibara gusa. Icerekana ko ivyo akora bishimisha Abarundi benshi ahatwodundagura nk'ibi ngibi bitandukanye. Reka tugaruke kuri bitandatu vy'ingenzi. Icambere nuko abasoda batinya kubwira General Premier Niyonga bibazo bafise kuko benshi babona ko kubivuga imbere ya General Premier Niyonga bibakururira amagorwa menshi cyane ahubwo bagahitamwo kubicisha kuyu kandi byinshi bigaca bitoregwa inyisho n'abari babijejwe na polisi nabo nuko nyene. Ikigira kabiri abakozi mu iperereza nabo iyo babonye ikibi batumwe kigamije ububisha baca bakimwongorera gucya amaze kugitangaza gica gitakaza inguvu. Hanige abo bakozi b'iperereza aribo bamuha amakuru y'ibanga kubakoze ububisha kanaka bwabo bwicanyi ubunyonyezi akarenganyo ndetse n'ibindi. Ikigira gatatu abakozi bakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu mu bushikiranganje butandukanye ntibagononwa nabo kumusangiza amakuru y'ibitandukanye kugira ngo abisemerere.
uyu mugabo yarabaye ijwi ry'abanyeshuri n'abigisha bo kuva mu mashuri mato mato kugera no muri kaminuza. Asemerera kenshi amaborogo y'abanyeshuri n'abarezi bikabona gutorega umuti. Aho twavuga nk'abanyeshuri baba bariko bicishwa inzara muri kaminuza, abigeme bagobegwa n'ababareze ngo babashurashuze, abarezi baranirwa udushara twabo, abarezi baterwa ubwoba ngo bamenyeshe ku nguvu abo amategeko atemere kunguruzwa n'ibindi bitandukanye. Pacifique Ninahazwe kandi nawe ntiyirengagiza kuvugira abanywanyi ba CNDD-FDD bato bato canke ibihangange mu gihe uburenganzira bwabo bwahonyanzwe. Ni kenshi atabariza imbonera kuri nyurujwe canke igihangange kigeze aho rwotera izuba. Benshi muri bukasemerera kwifatwa rya Bunyoni. Birakekwa ko hariho umugambi mubi wo kumwaka ubuzima. Igihe yarafatiwe aho inyegeje, ijwi rya Pacifique ryarafashije cyane. Kubwa Pacifique, Bunyoni ntiyari wo gucibwa umutwe, ahubwo yari uwo gushigwa imbere y'ubutungane, ivyo yikekwa ko vyose akavyagirizwa n'amategeko y'igihugu. Muri make uyu mugabo avugira bose adacaguye, abato n'abakuru arabavugira atitaye ku vyo bemera vyabifatiye kuri politike, amadini, ubwoko, intara, imiryango, ivyicaro be n'ibindi vyinshi. Benshi ngo bakabona koko Pacifique ariwe mugumya bango Burundi bufise gusa, kuko gicumu yagiye uwo ari wese ntazopfa kuvuze ngo aguteranye. Ngimana yamutanze imutunge kandi ibandanye kumutunga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Undi agaruka ko cyane n'abategetsi batandukanye ni Bob Rugurika. Nawe benshi baramwita umugumya banga w'ukuri. Bob Rugurika ni umuyobozi w'iradio yigenga RPA, Radio Publique Africaine. Iyi radio ubu ntigikora mu Burundi kuko vyabaye ngombwa ko ikora mu buhungiro guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ivyo vyayangaye kwigenekerezo rya 13 rusa mu mwaka w'ibihumbi 2015, umunsi General Major Godefroid Niyombare agaragaza guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza bikanka. Iyi radio rwose nimwe muzikeswe ko yatije umurinda bashatse gukora kudeta, gutyo iragabwa ko ibitero n'abasirikare iraturirwa. CNDD-FDD ikuragiza inyigisho mu mbonera kure ko uyu mugabo Bob Rugurika ari umwansi w'igihugu, ngariko ni ikinyoma cambaye ubusa. Abarundi bose n'amakungu barabizi, mbere ni radio yari yumvirizwa cyane isaha 6:30 z'umuhingamo. Amakuru yayo yabayitezwe buri munsi n'abarundi benshi barimwo n'abakuru bo mu nzego zose. Iyi radio yakundwa kubera yavuga amakuru izindi radio zitubaka kuvuga canke zidashobora no kuronka. Bob Rugurika arutse kuvuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD atako butagize ngo bumunumye hakoreshejwe amaronko y'umurengera. Imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015, umuhisi Nkurunziza yaramaye amafaranga kugira ngo amunumye, ararahira kudohoka kwibanga. Iyo ari mu buhungiro, Evariste Ndayishimiye ngo yaramurunga ikintu umwe kugira ngo yakire igifukamunwa c'agatubutsa aranka. Hano yasabwa ko yoca ari kuri radio RPA ikagaruka mu gihugu, ariko CNDD-FDD ikaba ariyo igena umuyobozi wayo. Ibi Ndayishimiye yabigerageza kugira ngo agarukane icizere mw'ishiramwe ry'abanyaburaya n'igihugu c'Amerika kugira ngo basubire gufasha Burundi. Bob Rugurika yamamaye cyane kandi igihe ashiriye habona amazina y'abakozi y'iperereza bakereye ababikira batatu b'abataliyanokazi mu Kamenge. Ntiyatinye kuvuga ko yamenye ko ubwo bwicanyi bwateguwe n'igihangango umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Uyu mu generali yajijije bano bakecuru batatu amakuru bari bafise ku myimenyerezo y'imbonera kure yari kikorerwa muri Kiriba Ondeze mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inyuma y'iyi nkuru abarundi barumiwe bamenye ko ubutegetsi ari bwo bwubahutse gukerera abakecuru b'abanyamahanga bihebeye Imana. Muri CNDD-FDD barariye imvumba, inkuru igiye ahabona. Benshi muri bo barakomeretse cyane ku mitima narirya, ibice birenga 75 bari abakristo bo mu idini rya Katolika. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwaciye bufasa umwanzuro wo guhagarika Bob Rugurika kwigenekerezo ya 23 umwaka w'ibihumbi 2015, aje gupfungirwa mu ibohero imuramvya. Aha rero yahavuye ari kugwigenekerezo ya 19 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2015 n'ubundi kuko induru zari nyinshi mu gihugu no hanze kw'iyo nzira karengane. Asohoye ibohero yakiriwe n'isinzi ry'abantu muramvya, arasasigwa ibitenge aringinwa. Ageze Bujumbura byari ibirori vy'akataraboneka. Abanyagisagara basidukanye niyo nka mu kumusanganira, isinzi ry'abantu rirakubita harazima. Mu bimuha inguvu ni amakuru ahabwa kuva kera gushika n'ubu n'abarundi bo mu mice yose. Nawe Bob Rugurika nijwi ry'abasoda babuze aho bavugira, nijwi ry'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi, nijwi ry'imbonera kure zigeramiwe, nijwi ry'abapolisi n'abakuru babuze aho bavugira, nijwi kandi ry'abarundi bose harimwo n'abo mwiperereza.
Bob Rugurika aherutse gutangaza ko yamaze guheza amatohoza ku rupfu rwa Petero Nkurunziza. Yaravuze ko mu makuru y'ibanga yegeranije yamenye ko Nkurunziza yahawe ishano n'abasendede FDD bamwegereye. Yongera kandi aramenya n'igihugu kibanye cyavuyemwo iryo shano n'ingene ryagiye rirahererekanywa kugeza rishikiye uwo ryakarangiwe. Bob Rugurika yavuze ko igihe nyaco kitaragera kugira ngo atange idonido kuko amosozi yoca atangura gukoragurika. Benshi bakeka ko Rugurika arindira amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027 kugira ngo iyo nkuru izocanishemwe abasendede FDD na cane abari basanzwe bakunda cane Petero Nkurunziza. Co kimwe na Pacifique Ninahazwe ni Bob Rugurika ico muyaze gicika ibanga ritazigira rimeneka. Nawe nyene rero benshi baramugira umugumye banga akwije ibisabwa, nawe kandi akaba ari mu bantu bagiye baripfurizwa umwaka mushasha muhire kandi mwiza w'ibihumbi 2026 n'abantu batandukanye bo mu migwi yose nk'uko twagiye turabigarukako. Nkuko kandi amakuru tubandanya kubageza ko abandanya adushikira, hari vyinshi biriko biravugwa cane mu gateka kazina muntu. Hari urupfu rubabajwe rw'imbonera kure nyuma yo gukubitwa n'abapolisi, abanyagihugu bagasaba ubutungane. Muti ninde rero? Nimbonera kure Hamisi Bataziramange yaritavye Imana muri uyu mwaka ku bitaro bikuru vya Ruyigi, Hopital Rural de Ruyigi, nyuma yo gukubitwa bikomeye n'abapolisi baho mu Ruyigi. Iyo mbonera kure yitwa Hamisi yarizwi cyane. Uyu akaba yarashengeye kwigenekerezo ya 6/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026, indwi zibiri ziraheze. Iyo mbonera kure yitwa Hamisi yarizwi cyane mu Ruyigi ku izina rya Mange, akaba avuga ku mutuma Murehe, komine ya Ruyigi, intara ya Buhumuza, ariko ubu yaba ari muri quartier Gasanda ku mugwa mukuru wa komine Ruyigi. Mange ni mbonera kure yarizwi cyane ku mugwa mukuru wa Ruyigi. Imbonera kure yagiye irakoreshwa cyane mu manyanga menshi n'abategetsi basindede FDD aho mu Ruyigi na cyane abagiye bararongora umugambwe uri muri Ruyigi. Ni mbonera kure kandi yari isanzwe ikora akazi k'ubukarani mu isoko ya Ruyigi. Mange ni mbonera kure yavuzwe cyane kandi mu myaka ya 2015 ikorana cyane n'izindi mbonera kure zamenyekanye mu Ruyigi nk'itwa Kamoteri, Methode asanzwe ari n'umushoferi muri Onepra, Celestin Abdurube na Nyabenda mu bindi bikorwa bigahitse byo gutegera abanyagihugu mu ijoro zibahohotera zikabambura utwabo zitwaje ko zariko zirakizura. Ni mbonera kure yari ntakorwa ko aho mu Ruyigi. Muti rero none ni giki catumye iyo mbonera kure igandagurwa? Imbonera kure Mange yari isanzwe ikorana cyane n'umukuru w'umugambwe ku rwego rwa komine Ruyigi, Fiacre Nkunzimana. Intandaro ya byose rero iyo mbonera kure yaragiye mu isoko ya Ruyigi itoza isima mu badandaza, ibabwira ko isima yitumwe n'uwo mukuru w'umugambwe Fiacre Nkunzimana. Aho rero iyo mbonera kure yagiye yitwaye urupapuro rutewe ko mukono na Fiacre. Kubera abadandaza bari bazi ko Mange n'uwo mukuru w'umugambwe bakorana cyane, abadandaza baratanze iyo sima atagisabwe, baba baratanze imifuka ishika 30. Bikavuga ko Mange yaciye agurisha iyo sima. Mu nyuma rero niyo Fiacre yabazwa ivyo sima, nawe acaravyakana, avuga ko atigeze atuma isima iyo mbonera kure. Eka acavuga ko urwo rupapuro rwakoreshejwe atarwo azi, aho rero aciye atanga itegeko ko Mange afatwa akaja gupfungwa. Mange amaze gufatwa yaciye waje gupfungirwa mu gasho ka komisariya ya Ruyigi. Aho niho Mange yoba yaranze ko afungwa, abakabandanya yemeza ko iyo sima yitumwe na Fiacre nk'uko amakuru tuvana mu nzego z'umutekano ndetse n'iz'ubutungane bivuga. Munyuma Mange yarakariye abapolisi babwira ko akeneye kwitahira muhira ngo kuko ataco tumapfungwa. Amaze kubona bamwankiye rero Mange yaragararije cyane acategura gutoroka, ariko baramufata atarashobora gusohoka. Aho niho rero yaciye abonera yimbwa yaboneye ku mugezi, kuko wa mukuru w'umugambwe Fiacre Nkunzimana aciye ategeka abapolisi ko bafata Mange bakamukubita bikwiye, nkuko tubikesha amasoko yacu aho muri komisariya ya Ruyigi. Aho rero ni naho urongoye komisariya yaciye haruhusha abapolisi baca batangura gukubita yambonera kure Mange. Abapolisi barakubise iyo mbonera kure Mange batana n'akabando. Babonye ko asa n'ugeze kure niho baca bamunyarukana kwa muganga mu bitaro bikuru vya Ruyigi, ari naho yahavuye yitabira Imana. Gushika ubu haciye abagacere kadasanzwe, nta numwe yigeze akurikiranwa kuri urwo rupfu. Yaba Fiacre Nkunzimana ategetse ko Mange akubitwa canke komiseri kominare wa Ruyigi. Abanyagihugu bagasaba bashimitse rero ko ubutungane bwokora kuri urwo rupfu rwa Mange, kuko bitumvikana ukuntu yari kwaka ubuzima yamaze gushika mu maboko y'inyamirama bizategerezwa kumushengeza imbere y'ubutungane. Siyo dosiye gusa, kuko hari n'indi dosiye ivugwa ya zuguruzuguru hagati y'imbonera kure n'umukuru w'umugambwe muri komine Ruyigi.
Inyuma rero y'uru rupfu rw'Imbonerakure Mange havuga ico twita zuguruzuguru hagati y'Imbonerakure zo muri komine Ruyigi bene uramutswe umugambwe CNDD FDD muri iyo komine Fiacre Nkunzimana. Imbonerakure ziri mu gafashavu kenshi kubona mugenzi wazo yagandaguwe n'amahiri ku itegeko ry'uwarongoye umugambwe kandi yahoze amukoresha mu manyanga menshi arimwo kumugendanira. Fiacre zitera ubwoba ngo ziciceke nazo zanse zisaba ubutungane kuri mugenzi wazo. Muti ivyi dosiye vyo bimeze gute? Ibivugwa kuri iyi dosiye ko uyu Murantunge bamwe bati mbega iyo niyo mpembo Fiacre agiye kuza araduhemba n'ibikorwa twakoze mu mugambwe. Iki ni ikibazo Imbonerakure zibaza mu gashavu zifitiye Fiacre Nkunzimana. Muti vyagenze gute kugira Fiacre yihinduke Mange mu gihe hari haciye imyaka myinshi bakorana ibikorwa bitari bike? Twazo twibutse ko Imbonerakure Hamisi benshi bazi ku izina rya Mange yararutse kwitaba Imana mu bitaro bikuru vya Ruyigi nyuma yo gukubitwa amahiri bikome n'abapolisi bo muri komisariya ku itegeko rya Fiacre arongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego rwa komine. Inyuma rero yaho bimenyekaniye Fiacre yari hakanye iyo sima nkuko twagiye tubivuga ashategeka ko Mange afatwa gapfungwa. Ona amaze gushikanwa mu gashero yagumye yemeza ko isima itumwe na Fiacre acagirwa ko avuga ko atari n'ijyambere bimutuma kandi bamaze gukorana ibitari bike bisumba iyo sima. Ko rero bo mureka akitahira. Ivyo rero Fiacre ntiyavyenganiye yaciye ategeka abapolisi ko bamufata bakamukosora bikwiye. Abo nabo ntibatebeje baciye basimbira kuri Mange bararegagura n'amahiri gushika acitse kiruruma arizo zahavuye bimuviramwo urupfu. Agashavu rero k'Imbonerakure nivyo zagiye zirakoreshwa muri kahise nkuko tuza kubigaruka ko mu nkuru yacu ikurikira. Gusufyonde subscribe canke s'abone ni utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza. No Muhuza TV Imana ibahezagere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.